Iyi ni Mutsi Champion TV nk'umusaza mubimenyereye. Mutsi Champion TV ni TV ikorana vya hafi n'ikigo Disara. Mutsi Champion TV murabizi ko yiyemeje kuba ijwi ry'abantu basanzwe bafise ubumuga, yaba ingo zitunza abana canke abantu bakuze. Turiho kugira ngo tubabere ijwi, tubamamarize ubugwayi bwabo, tubashe kubugeza kure. Nkuko mubibona mwarabonye kenshi umwana turi kumwe asanzwe arerewe mu kigo Disara. Ni kenshi mwagiye mumubona ariko ntimuramenya mbega ubugwayi bwe bwamufashe gute, mbega vyagenze gute. Kuno munsi turi kumwe n'umuvyeyi wiwe, aho tugomba tuyage nawe atwiganiye neza na neza ingene umwana yoba yarafashwe. Reka imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro tubanze tumusabe uno muvyeyi tubona ari imbere yacu atwidondore, atubwire mbega turi he. Na mahoro gamutama. Na mahoro cyane menyesha makuru. Mwabasha kwidondora mukabwira abantu bariko baradukurikirana mbega turi hehe, amazina yanyu mwitwa bande? Ku mazina nitwa Kirahagazwe Janvier, nkabanda aha muri commune Buganda ku mutumba wa Gasenyi centre. Turabona ko yuko muri kumwe n'umwana asanzwe umenga agendana ubumuga nivyo? Ego uyu mwana agendana ubumuga. Uyu mwana mu ncamake ubuzima bwiwe yavutse atakibazo afise, niko twe twabibona. Mugabo hamaze haciye nk'ukwezi nyina ariko amwoza, hanyuma tuvuga gutereka tuje kwa muganga ntaco niyo ntaguciriyemwo. Ego amaze kumutera ugo rushinge hamukabona ko aciye agira ihinduka. Nashaka tubwire ko n'abandi bose bariko baradukurikirana babitahure. Ni giki cyaciye ciyongera ko wabonye cyahindutse ku bugwayi yarasanzwe afise? Bon, kuri ico gihe ubugwayi yarafise ntaco bisa, ntaho vyahuriye n'ico kindi kibazo, ahubwo hace havuka kindi kibazo gishasha, kuko ubuzima bwaciye buhagarara. Aja muri koma, ntiyikoma, amara hafi nk'amasaha ashika kuri 5. Niyo twafata oya nukuri ni babandi nyine usanga mfasha ngaha yisabira agafaranga gusa. Ego kuko ivyo vyashitse nyamuntu yarasanzwe aseruka agafasha mu kibano. Mugabo rero kuva mutera icanteye amakenga nuko ni serenge yakoresheje, nabonye umenga si serenge nshasha. Nkabana rinsanzwe nzi yuko ivyuma bigira ibintu vy'ingese tikumbere niho vyazananye. Rero tugiye kwa muganga turasigura uko vyagenze n'ingene yatewe urushinge. Abaganga baratwakira, yinjira ibitaro batangura kumutera amaserumu n'imiti yindi nyene yomufasha kugira barabe ingene vyogenda, nk'imiti y'amantibiyotike niyifasha ku bintu vyo kugorora imitsi, n'amaserumu bashirako na pomade barashirako. Mugabo rero nabo tinone nibiki ntibamenya ivyari vyo. Turaguma ngaho turi kuri centre de santé Kundava ati oya nimwunguruze muje mu Cibitoke. Twe rero ntitwagiye mu Cibitoke, twaciye tungura tuji Bujumbura. Tugiye Bujumbura dushikira kuri Prince Regent, badutegeka kugura imiti ya Depakine. Turayigura nabo tiyamara ati hariho ikigo kijeje kwakira abantu bahuye n'izi ngorane. Bon none ni ingwara bwoko ki none niko twabaje, none ni ingwara bwoko ki? Umwana ko yaciye aba urusogo, yari yicara mugabo ntivyakunda ko yicara, tumwicaritse yaca temba. Tiyobega ivyari vyo, mugabo tubona yuko vyazananye kuri gwa rushinge yategwa hariya mu kibano, nta handi vyaturutse, niho uburofa bwavuye. Umwana ubuzima buca burahinduka, yari umuntu atanguye kuvuga bica birahagarara,
twisunze rero ku bitaro twagiye n'ahantu bakira abantu bafise ivyo bibazo badashikwe n'impanuka kuko ni kera gose sindayibuka neza mugabo twaragiyeho baratwakira batwakiriye badutegeka ngo tuje ahantu ku Kamuri aho bagira ibintu by'imenyerezo bamugorora tugira Imana umwana ararabuka ivyo kuvuga bica birahagarara tugeze ku Kamuri ashobora mugirira ibintu byo kumugorora imitsi tubarira ingene yafashwe barakora ivyo bashoboye nabo ntibatora neza icarico ati mugabo uyu mwana ikibazo yahuye naco cavuye kuri ubwo urushinge uretse no kuvuka bakweze ntuze akabako kiwe ntaho bihuriye nico kindi kibazo abagize rero ingorane zibiri rero yaciye imusinzikaza niyo yubutse kugira kabiri y'ubwo rushinge none umaze kugera kuri icyo kigo ko byatumye yego nukuvuga twaciye dusubira muhira umwana tumutunguko aho yari afise nk'imyaka ishika nko kuri 5 atavuga yatanguye kumenya kandi kuvuga afise nk'imyaka 8 yongera kandi kwiga A0 ego nk'umwana muto cyane gose rero benshi bakabibona ati se ibintu nibiki uyu mwana yagwaye iki gushika isaha ntitwaronse neza umuganga dusigura ati umwana yahuye n'iki kibazo ni Imana yo yagiye yikorera tukumva atanguye kuririmba indirimbo baririmba mu mashengero abandi tuvyino uko akavuga akadome kamwe abandi bamutwenga mugabo turamwitaho urumva umwana nk'uwo n'ishure yaciye akura atazi no gusoma no kwandika kubera ubwo bumuga twafashe ikiringo kirekire tumugaburira ibintu ingaburo zitwa sesame n'ubuyi niko badutegetse n'udupomade turaguma ngaho n'ukuri ntitwisunze kandi ikindi kigo kuko twari twabihetuye agera mu myaka 11 12 aho rero kugira ngo agende yatanguye kwavura nk'umwana muto kandi afise iyo myaka wera kwicenda yego urumva yace bimuvunagura tubona atanguye gufata uruhome atanguye gufata intebe ahaguruka gushika kuri iyi saha turashima Imana kuko ubu aratambuka kuvuga aravuga kumva arumva rero ivyo nukuri nta kintu gikomeye twashize mu ruhara uretse gusa ibintu vy'ingaburo ibintu vy'ingaburo nivyo twamushizeko ego haraho twaronka haraho twabura mbere tukanamara n'amezi 2 akumbagara ngaho atacu aronse kimwunganira mu mutwe hari akantu kariyo ubona menga ntibimeze neza kubera iyo shock nyine yagize muri ico gihe oya ubu ni sawa n'ukuri ubu arakora muhira arahoza amasahani arateka gusa kubera aka kaboko nashoboye gucumba kuko kuko nashoboye kuduza ukuboko ngo kuduge hejuru kubera ryagufa ryaha ku rutugu mugabo ari
ego bon rero aho twaba niyo twaronka amakuru uti mu Gasenyi hariho ikigo cakira abantu bagendana ubumuga butandukanye. Niyo twabona umuyobozi w'ikigo muri Nyagihe ashika muhira aratubaza ati yagwaye gute uyu muntu vyatanguye gushika ubu aratambuka aravuga mugabo iba bishitse ko haciye igihe kirekire. Niho yamwandika ati rero turabahaye kaze mu kigo Disara ibindi bibandanyiriza hariya. Niho yaza ngaha muri kigo Disara ahanyene i Buganda. Uko batanguye babashize ku bintu vy'ingaburo ubuyi mu gatondo hanyuma saa sita bakabafungurira. Mbon uyu mwaka icakurikiye kandi kiruta ibindi vyose nuko haje umuganga abakurikirana. Mugabo ico gihe ntibari bwaronke umuganga abakurikirana mugabo umwigisha we yarasanzwe ahari. Baca rero barondera umuganga akurikirana amagara yabo ubu arabakurikirana. Rero kuva abakurikirana nk'ikiringo c'amezi ashika nk'atanu ngerageje kuraba uko vyifashe ndabona ko hari icahindutse kuko mu ishuri baronka ubumenyi bwo gutera utuboga two mu gikoni, koza amasahani, koza amenyo, n'utundi twinshi nyine bakora ngaha tw'abana nyene kuko tubagendeye dusanga bari bakina utuntu dutandukanye nkatwe twakuze aho hambere mbere ntavyo twabonye tubibonye ku bana bubu. Mugabo ubu n'ukuri umwana ameze neza, amagara ameze neza kandi aravuga gusa nuko muri ko muyaga urabona yuko ari umuntu yize ururimi atevye. Hari utuntu agenda haramwo mugabo ubundi buzima busanzwe arabuzi nta kibazo. Ego. Bon jewe cyo hanura abavyeyi bagenzanje ahubwo amakosa sayi umwana amakosa yaguye kuri jewe kubera navyitwayemwe nabi nca nonona ubuzima bw'umwana. Umwana abakomeye abameze nk'abandi yari gusigarana gusa ubu bumuga bwo bamukweze iri gufa ryo ku rutugo mugabo ibindi byo mu bwonko yarakwije ubwonko neza mugabo kubera ico kintu je nitayemwo naciye nkwega karambaraye ari nayo mpamvu ndi ngaha muri Disara ahandi nko kwigororero. Rero je nsaba bagenzanje dusangiye kurera nukuri akabazo koba kose biture ikigo c'ubuvuzi kizwi. Abo bene data bagenda barondera mu mihana abagize kururumba abacibwamwo. Ego ubu turafise twarahawe na leta abaganga badukurikirana ku mitumba abaremesha kiyago barya barazwi kuko baronse inyigisho mugabo abo bandi bakera nukuri umwana yaguye mu mporero yaguye mu burofa bwanje ndabishingira intahe yuko atamakosa yiwe yagize ahubwo amakosa yaguye kuri jewe. Niyo mpamvu mpano y'abagenzi nibaze bagwe mu kibazo nk'icyo naguyemo. Ego nukuri natureka tubashimire kuko si henshi bakunze kuronka aka karyo ko gusakaza amajwi ngo gashike kure mugabo kuvuga ikigo Disara turabashimiye cyane turabakengurukiye
ndetse no ku bandi bana bafise ibibazo bitandukanye turabahaye kazi n'akari kugira ngo mugende mubumvirize kanatsinda ndino mu barongoye abavyeyi turafise n'abandi bashasha bagiye kuza tuzobatuma ko maze muze muyage nabo babiganire ingene vyagenze ibibazo vy'abana nuko turabakengurukiye cyane murakoze. Ego murakoze cyane nyakubahwa mumesha makuru ni by'ukuri urushinge iyo rutewe nabi cyangwa rugategwa aho rutatezwa gutegwa rurashobora kuzanira ingaruka mbi umwana cyangwa umuntu akuze. Ivyo nk'abaganga dusanzwe tubizi. Hama ikigira ca kabiri uyu mwana ubwo rushinge rwamuteye ubumuga bita musanzwe ubumuga bwiwe ni mu IMC infirmité motrice cérébrale mugabo ugiye kuraba rimwe na rimwe urashobora gusanga ubwo rushinge rwace ruprovoka uruhande rwose rw'umubiri no kuvuga uruhande rw'ibubamfu no kuvuga rero bica bifata ukuboko n'ukuguru hanyuma rimwe na rimwe n'ijisho naryo nyene birashobora kujamwo. Rero uyu mwana aciye abona aho ashobora kuvurirwa birakabura mu bwenge bigakabura ico bita le motricité que ça soit y'amaboko intoki n'ahandi ukaca usanga umwana arasubiriye kuri eta nziza. Nico gituma umuvyeyi we yavuze ati ubu arashobora gukora udukorwa two muhira biciye no mwishure ryo ngaha dufise rya Bon Samaritain kuko barabigisha ibya psychomotricité fine bakabigisha ibya psychomotricité globale. Ivyo byose biri mu buvuzi bushobora gukabura ingingo z'uno mwana ugasanga rero arifashije mu dukorwa twa misi yose no gufasha kandi muhira nkuko umuvyeyi yagiye aribabwira koza ivyombo gukubura kwiyambika kwibrosa ekanye n'udukorwa nyezina twa misi yose ugasanga uwo mwana biramufashije cyane. Hanyuma ico mwavuze ku ngwara igira kabiri ni ico bita trouble associé ni ingwara ziza ziyongera kuri ya ngwara ya mbere yibanze. Ego itwo natwo ni nko kutabona neza kutivyura iyo bita trouble de comportement trouble de vision trouble d'audition trouble respiratoire. Ivyo byose birashobora kuba na trouble kandi ya marche. Nico gituma mutama yavuze yuko umwana yagiye kwa gutambuka atevye. Ego menyesha makuru sinzi ko noba na bivuze nkuko mwari muvyifuza.